bakoresha ibibazo kubera iki kuko ababishoboye ari benshi ubuzima bwo ari buke. Mugabo ico naco nari nanditse mugabo kiranje mu mutwe. Ikindi kibazo ugaruka rukunda kugira ni kijanye nuko babasaba kuba bafite experience. Ati mbere yuko uja mu kazi ni werekana muri CV yawe yuko ufise umu experience y'imyaka 3 ugasanga ni ugiheza université niyo experience petungira baronsa stage ka 3 mois ahantu mugabo guca uronka buno nyene experience y'imyaka 3 y'imyaka 5 si kintu coroshe. Mwebwe mwibaza ko mwotorera inyishu gute ico kibazo naco? Ni ikintu gisanzwe nico twita offre na demande. Iyo ibihari ari bike ababishaka ari benshi murumva ingene bigenda. Igihe twe tuza gushira muri ca kibazo ca mbere navuga uburyo bwinshi bugatuma ubuzi buboneka, nta myaka 2 yoshika abantu bose muri iki gihugu bize badafise ubuzi. Igihe rero tuguma twibaza yuko bizokwamuko mu gihe ubuzi bwama ari buke abantu baburondera urumva bakaba ari bo benshi ntibashobora kukwemerera hari abandi bagusumbya kubimenya. Mugabe igihe twokwemvesisa mu bintu byinshi bizana akazi abantu bose ahubwo nivyo by'ibibazo bishobora no kugabanuka kuko bakoresha ibibazo kubera iki kuko ababishoboye ari benshi ubuzima bwo ari buke. Igihe rero ushobora kwemvesisa mu gihugu amahera ku mwaka mu ma secteur ashika 5 amahera ashika imiliyaridi 300 twogaruka kuri mwe twari mu myaka 80 aho wasanga abanyarwanda n'abanyakongo baza ngaha kurondera akazi barundi bose badashoboye kugakwira. Ni ikibazo rero cyo kumenya amahera tugomba gushira muri ivyo bintu kugira ngo abantu benshi baronka akazi. Ayo ma experience acavaho